turabahaye ikaze mwebwe mwese muandanya gukurikirana imbonesha kure BTV muri ano makuru twabateguriye tuyahereye kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Ikena ry'amafaranga y'agaciro gibonekeza mu Burundi ririko rituma abadandaza bakora ibidandazwa hanze badakora neza. Abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba leta ko ibiciro vy'ibifungurwa mu masoko vyogabanuka eka ndetse n'ibindi bikoresho vya nkenerwa bikazimbuka. Ido nido yandi makuru ni mukanya. Turasubiye kubaha ikaze. Ikena ry'amafaranga y'agaciro gibonekeza mu Burundi ririko rituma abadandazwa bakura ibidandazwa hanze badakora neza, bakavuga ko niyo abonetse avunjwa ku mafaranga y'amarundi menshi. Ni nkuru twateguriwe na Alain Lois Ndongozi. Mu gihe amafaranga mva makungu ari yakoreshwa mu kwinjiza ibidandazwa Uburundi bukora mu makungu, muri iyi minsi abadandaza batandukanye bakorera mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ikena ry'ayo mafaranga ribabera intambamyi mu gihe baba bashaka kuja mu mahanga kurangura ibidandazwa. Abo badandaza bavuga ko ayo mafaranga atariko araboneka ku isoko, n'igihe abonetse aboneka ku giciro kinini. Ikindi bidogera nuko iyo bagiye mu mabanki y'ubudandaji ayo mafaranga y'agaciro ataborohera kuronka, kuko niyo baronswa make adashobora kubashikana iyo bakura ibidandazwa vyabo. Umuyobozi w'ishirahamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo, Paxeme mu mfunyapfunyo, arasigura igituma iryo kena ry'amafaranga y'agaciro ribandanye kwibonekeza mu gihugu cacu. Amafaranga kuyatangakiwe urabe yategeza kuva. Yategeza kuva hatabonetse akumabuza kibuze kiziwe. Udashe gushorera ibintu byinshi hanze numva amando bizazoboneka gute. Ikaba yarasubiye inyuma, zanikere zose dushora hanze urazo cy'ubutare byarahagaze, none amahera yova. Amahera kuva mu fashanyo ntiziza kubera ingorane ziragira n'intwari ibereye n'iki. Hariho ibijanye n'amahera y'ababuza tunga bashobora kwinjiza imitahe mu gihugu umengo nta n'ibyo bitayeho. Niyo turiko turavuga iterambere, umengo dushaka kubona ko iterambere rizoza turiko turagenda gukora aha mu Burundi twenye, nta terambere rizoshoboka Uburundi butiyuguruye ku bandi bantu bafise imitahe ngo bayinjize mu gihugu, ntibizoshoboka. Ibi byo kugenda rero ngo twame ngo amanama ngo iterambere ntibizoshoboka. Ikibazo c'ikena ry'amafaranga y'agaciro kiramaze igihe kivuga mu Burundi. Nico gituma leta yari ikwiye gufata ingingo zibereye zotuma hatorerwa umuti ico kibazo, kuko ubuhoho bitera vyanka, aho muri iyi minsi idolari rimwe ry'abanyamerika rigeze aho rivunjwa amafaranga y'amarundi ashika 5,000. Abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba leta ko ibiciro vy'ibifungurwa vyogabanuka eka ndetse n'ibindi bikoresho vya nkenerwa bikazimbuka. Aho ni nyuma yaho ibiciro vy'ibitoro no kwiyunguruza bigabanijwe. Ni nkuru twateguriwe na Patrick Hatangimana. Leta nibandanye idufasha igitoro gikomeze kuboneka ku bwinshi, ibifungurwa mu masoko bisubire kuzimbuka, co kimwe n'ibindi bikoresho vya nkenerwa bikizimvye gushika uno munsi. Ivyo nivyo vyipfuzo vy'abenegihugu mu gisagara ca Bujumbura, na cane cane abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu, inyuma yaho umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye asohora itangazo ryo kumanura ibiciro vy'ibitoro, maze umushikiranganje w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere nawe acasohora itangazo ryo kumanura ibiciro vyo kwiyunguruza haba mu gisagara ca Bujumbura eka ndetse no mu gihugu hagati. Abo benegihugu bagasaba leta gutorera umuti ikibazo c'ubuzima buzimvye, hakanasanurwa neza amabarabara yononekaye, kuko akenshi uca usanga bariko bakora barondera impembo y'abanye n'imodokari nabo bagatahira intica ntikize. Uravye ibintu vy'ubu navyo amaviresema ababosi baradugije ibiki, naho ushaka kumukura amafaranga menshi yo kuri viresema ngo gikunde, nko mu bintu vy'ivyuma vy'imodoka, inuze amapiesi imodoka yaduze, umubosi mubwiye atururutse inuze viresema kuri bisi buruse amafaranga burukije amafaranga nkayo makeya atabongereje ko, urumva ko nawe yo kubona umuhari. Ni barabara ryose n'iribi imodoka irasambagurika, imodoka uyikoresheje uyu munsi ejo nk'amarame yo n'ikintu cya mbere kizimvye ku bintu vy'imodoka. Byari leta yamara kuvuga iti turagabanije igiciro ku gitoro,
igitoro ngo amasitasiyo yose akaba ari fu umanuye igiciro cy'ikintu egare ko icyo kintu gihari. Ibiciro byo kuyunguruza biramaze guhindagurika akatari gake mu Burundi, hamwe bikaduga ahandi bikamanuka, akenshi bitewe n'igiciro canke urugero rw'ibitoro biba bihari. Ugutwarwa kw'inkingi zari zishigikiye uruzi Ntahangwa kwibarabara ryitiriwe Mwezi Gisabo kurateye umutima uhagaze abaca kuri iryo barabara. Gerard Nishimwe yaduteguriye iyo nkuru. Ikiraro cy'uruzi Ntahangwa rugabura amakomine ya Mukaza na Ntahangwa kirageramiwe bivuye ku kubomoka kw'inkingi z'inkombe zahora zigifashe. Abene gihugu biyunguruza bakoresheje ibarabara ryitiriwe Umwami Mwezi Gisabo rica kuri ico kiraro bateye umutima uhagaze n'iryo bomagurika. Amazi urabona ukuntu byagenze na mu mazi ndani ibirokosima byarabomotse ko bari bacubatse cyaratandukanye. Bisanzwe ubona ha hejuru ko ibarabara kumengo ni byiza ariko munsi ryaratiriganye, wumva isaha n'isaha hashobora kuba ikibazo ugasanga rya barabara rigumye ryohoroka nyine ribomoka risubira ribomoka. Ubwoba ni bwinshi cyane, na cyane cyane ku kiraro nk'iki cy'akamaro, ikiraro gikomeye cyane gicishwa ku ibintu byinshi. Ikiraro kugira tuti gihuza amakomine abiri, kigahuza Ntahangwa, kigahuza komine Mukaza. Ni kiraro kiriko ibarabara rikomeye cyane, ibarabara rigenda ku bitaro bikomeye, ibarabara rigenda ku mashuri, abantu baragikoresha ibintu byinshi. Niyo mpamvu icyo kiraro kuko kiriko kirabomoka, ubwoba ni bwinshi cyane. Twe nkatwe dukunda gukoresha kino kiraro ca Ntahangwa. Iki kiraro kidufitiye akamaro kanini cyane, twe tuhaciye tubona cyatanguye kubomagurika. Babona ko atagikozwe vuba bwango ibintu bishobora kuyangara, bagasaba ariho ko ico kiraro cyo kingigwa. Nko mu misi zakuza bigume bibandanya gucyo nyene, urabona ko impera n'imperuka kizohava kibomoka cyose, nibarabara cena nyene rigacika. Twakeneye gufasha rero kugira ngo baze bagerageze barabukuntu bogisubiza ko cyari kiri nka kera, banarushirizeho. Nka twege abene gihugu dusanzwe dukoresha ikiraro, n'ikintu tubona cyo ko bwa mbere leta ibicishije mu bushikiranganji bujejwe inyubako bogikingira hakiri kare. Twebwe ikintu tukibona nuko kino kiraro kidakozwe mu maguru masha kirahera nyene. Uruzi Ntahangwa ni rumwe mu nzuzi zirangwa mu gisagara ca Bujumbura zibonekeza ko ibomagurika ry'inkengera, nayo ibikorwa byo gukinga nibisiba kuja mu ngiro, naho bimara umwanya urume rumara kubw'umurindi w'amazi wibonekeza na cane cane mu gihe c'imvura. Gukora imyimenyerezo ngororamubiri ku bakenyezi bibungenze ndetse n'abaheruka kwibaruka ngo ningira akamaro ku magara y'abo bakenyezi, kuko bifasha umubiri wabo gusubira kugira inguvu. Bivugwa na Vanya Bagumako, umuganga afasha mu byo kugorora imitsi. Ni mu mutege amatwi. Cambere imyimenyerezo mugirisha niyo kugira ngo akomere, kuko imitsi mumva umwana ariko arahagura mu nda, imitsi iroroha, itegerezwa koroha kuko ariho na hormone bita relaxine basokrete iyo umukenyezi yibungenze. Iyo rero hormone iratuma n'imitsi yose yaguka canke yoroha. Ico gihe rero muri ico gihe duca dufasha umuvyeyi kumva ko yoshobora gukomera, ko muramaze kubona ko ari igihe baca batangura kuguma bicaye canke bakabura inguvu, bakumva umenga nta nguvu afise zo kuva nko ngaha gushika ku muryango. Ivyo vyose nivyo tumufasha kugira ngo imitsi yiwe ikomere, hanyuma kugira ngo ashobore no kugira imyimenyerezo yo guhema, kuko niyo ari kugisi baramubwira ngo aheme ngo ahuhe. Rero iyo myimenyerezo tumugirisha imufasha cane cane kutazimba, imufasha koroherwa kumva ko akomeye muri ico kiringo cose cuko yibungenze gushika avyare. Hanyuma kandi turamufasha no gutegura igihe cyo kwibaruka. Muri ico gihe cyo kwibaruka naco ni ibintu byinshi bihindagurika, kuko unumva ko imitsi yo mu nda yoroshe. Hariho n'umutsi bita muscle du périnée, uwo nawo ukawufata igitereko, ugafata na vesi kajya gasaho ugatekera umwanda mutoyi, ugafata n'ama intestin hajya haca umwanda mukuru. Rero iyo muscle iri essentiel kubera iki?
kuko hari igihe iba déchirée canke itabuka iyo umukenyezi ariko aravyara cane cane yavyaye par voie basse. Uwo mutsi rero canke iyo mitsi turayikomeza tukongera tukamwereka ingene ayikoresha mu gihe co kwibaruka muri ico kiringo ariko arumva ibise, kugira ngo n'imitsi yo guhema, imitsi yo munda, ama muscle de l'abdomen nazo nyene tukamufasha kungena bikoresha mu gihe co kwibaruka, kugira ngo ntazagire ingaruka mbi mu gihe azoba yamaze kwibaruka, ngo agire bimwe bita amadeshirure canke ngo agire ikibazo c'uko haba ugutandukana kw'imitsi hagati mu nda, ashobora kugira itandukana ry'umutsi uri ngaha hagati bita droit de l'abdomen. Imaze gutandukana rero irashobora gutuma agira ibintu vyo kuribwa yibarutse, amazi iminsi mike yibarutse, mbere n'iminsi ikurikira uko kwigenda iraguka nikagenda arababara, kuko iri sanse canke itegerezwa kubifatanya. Nico gituma rero iyo myimenyerezo canke iyo kine prenatale canke postnatale ibikenewe. Ikindi naco n'igihe bakunda kuvuga ko umuvyeyi amaze kuvyara ategerezwa kugwara umugongo, ariko siko bitegerezwa. Mu bisanzwe murumva ko imitsi iba yoroshe mu nda bitegerezwa kuba en parallele canke en équilibre n'iyo mitsi yo mu mugongo. Bimaze kudafatana neza rero naho umuvyeyi aca atangura kuvuga ko afise ikibazo c'umugongo. Umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yamenyesheje kuri uno wa mbere ko abasirikare biwe bariko barahura n'ibibazo bikomeye mu mpande nyinshi aho bari ku rugamba, aho abasirikare b'Uburusiya bariko barakoresha inguvu nyinshi mu kurwanya Ukraine, bakaba bariko baranigarurira uburere bwahora mu minwe ya Ukraine. Volodymyr Zelensky akamenyesha ko ibihugu vya Buraya vyacerewe gutanga imfashanyo y'ibigwanisho ku gihugu ca Ukraine, ari navyo biriko biraha inguvu Uburusiya. Akongera ko yuko Ukraine yari ikeneye cane ibigwanisho vyo mu kirere bigezweho. Abasoda b'Uburusiya bakaba bariko bagwanira mu ntara z'ubuseruko hamwe n'ubumanuko bwa Ukraine. Uburusiya bukaba bwigaruriye igisagara gikomeye mu karere kahitwa Donetsk, ngo nakunguko gakomeye aho baheruka gufata igisagara nk'ico cahitwa Bakhmut mu kwezi kwa gatanu 2023. Tanavisky, umwe mu ntwazangabo za Ukraine, yamenyesheje ko ingabo z'Uburusiya zagavye ibitero vyinshi mu gisagara ca Robotine, kimwe mu bisagara Ukraine yari yarigaruriye mu misi iheze. Muri Palestine mu ntara ya Gaza, ibice 90% vy'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwaye ingwara zo gufungura nabi hamwe n'izandukira. Amashirahamwe mpuzamakungu nka UNICEF yitaho agateka k'abana, ishirahamwe mpuzamakungu yitaho amagara y'abantu OMS, hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu riraba ivy'imfungurwa PAM, ayo mashirahamwe aremeza ko aho muri Gaza ku bana bari munsi y'imyaka 2, umwana umwe kuri 6 agwaye ingwara zo gufungura nabi. Uyu mugore mubona aho ku masanamu ati turamerewe nabi, abo tuvukana ubwa mbere bari n'amagara meza, nukuri baratwiciye ubuzima. Uyo wa kabiri ati umwana aguma andirira ko singishoboye kumugaburira canke ngo nshobore no kumuha n'amazi, bisigaye bigoye kuba muri Gaza. Uyu mwana nawe ati ntaco dufise dufungura, imbere y'intambara twarafungura umuceri, inyama z'inkoko, indya zari zikwiye zari nyinshi. Ubu tubeshejweho n'inyama zo mu magopo, aho ubwa mbere twafungura neza ariko ubu bikaboneka ko tugiye kwicwa n'inzara. Ire wa dutororokanije ayo makuru yo hanze Benoît Ndayigwanya. Nino ngaha rero duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye.
turabashimiye mwebwe mwese mwariko murayakurikirana, dushimire abadufashije kuyatororokanya kugira bashikire. Mwandanye mugira ibihe vyiza aho muherereye hose.